Apocalypse 13 verset 5 à 9. Avuga ngo gihabwa akanwa kavuga ibihambaye ibyo kurogota, gihabwa n'ubushobozi bwo gushishikara amezi 42. Gushishikara urumva gushishikara ni continuité, ni uko hariho kubandanya. Abari amezi 42 ariyo gatatu n'inusu. Giterwa akanwa kacu kirogota ku Mana, urumva gicacungura akanwa tangura kuvuga kwitwa ku blasphema. Kirogota no kwizina ryayo no kwihema ryayo no kuba mu ijuru. Mwana baje mu gituki ibintu byose byo mu ijuru n'Imana irimo. Gihaye kugwanya abera no kubanesha. Urumva cyaba la capacité ou pouvoir de combattre les saints et de les vaincre. Urumva cyaba ubasha kugwanya abera no kubanesha. Abera s'abantu bakitijwe z'abasigaye. Abera n'abantu mu gihe cy'iherezo, mu gihe cya Kristo bazokizwa. Icyo tutaza kubibona ngo bahamagawe batoraniye. Taza kubibona n'abantu bazosigara ariko Kristo bazobagwanya ngira banesha. Kuko muri plan Imana irashaka kwambakizwa. Niwo mugambi w'Imana. Reka tubone gusoma. Ngo no kubanesha. Kandi gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose. Mwumva iki? Gihabwa si ibyo cihaye cabihabwa. Gihabwa gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose. Amoko yose, indimi zose n'ikirundi kirimo n'abarundi barimo. Okay? Kandi araba ku isi bose bazogisenga. Umuntu wese atanditswe izina mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama yatanzwe k'ikimazi uhereye kwema kw'isi. Namba hari umuntu ari n'ugutwi niyumva. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Avuze ngo tuzoha kunesha amahanga yose no kuyagaza. Harimo Uburundi nabwo tuzo turimo isi yose. Bari bajambo una mu systeme y'isi ahantu iri kwiraja. Tuko tuja ahantu systeme y'isi ya n'ubwo mondial cyangwa gouvernement mondial ikirategura yuko antikristo ataza kuganza mu buryo bworoheye. Turabona amateknoloji y'abategurwa batwe kuri fibre optique ikaza mu Burundi iri ku isi yose. Abantu turi connected ahantu hose uzoburi. Una munsi uri mu kibira uri connected kuri internet. Uri mu ibara usanga no manda y'abantu wifise mu kiganza isi yose. Turiko turabona development technology ziko zatuzanira ibintu. Turabona yuko ariko araba unification du monde. Mu buryo bwa politique hari alliance agumaba. Turabona East African Community. Turabona la communauté de la Sud-Est. Ibihugu byo baraza yepfo n'umuseruko za Thailand, Malaysia, Indonesia. Cyose biko biragenda bice hamwe. Wasa se politique yuko bacamo kugira ngo batere imbere. Byose bihagaze mu iterambere. Turabona ibintu byose ko ba uniformize n'ubuzi. Ingana ibintu byandikwa mbere mu bikorwa. Cyose ni politique ica hamwe. Ibintu byose n'amose ko bisabwa amakode. Uno munsi ibintu by'igisirikare ku isi biko bara uniformize. Ubisi yose le monde entier. Isi yose no munsi harigishwa ama formation ku isi yose. Ibintu umuntu abizi. Ariko abo formation ku isi yose mu gisoda. Ku buryo igisoda bikiri inyuma mu by'igisoda bigenda muri systeme yabiga bihugu biteye imbere biganza isi. Uno munsi atwicaye ngaha hari abatamba n'abatambakazi. Bafise amafaranga batwara isi batanga izo mu invisible no mu invisible. Batwara isi bicara ahantu bagira utunama. Bagira utunama twabo bariko bararya neza bari muri zo mahoteli. Barategura ubuzima bw'isi. Ariko Imana ishimwe ko nje batanagura ubuzima. Ko Yesu yategura ubuzima bwawe. Ubwo buzima bw'iwawe amateka bwawe undi muntu abutegura. Botegura ubwo buzima wowe bwawe urategura. Haleluya. Baraplanifiya, ariko planification y'ibintu. Bakwatubanye n'ibizogere, turabona amateleviziyo akora amatelefoni ibiki, ibintu bishasha byose afite. Bakora afite ibintu bya kera. Bakora systeme amakaranga muntu. Turabona amakaranga muntu. N'abose amakaranga muntu mu Burundi ngana kugenda n'ibipapuro. Ugiye ahantu usanga hari ubukaranga muntu buri electronize. Amakarte bancaire uko bakora créer icyo bita société sans cash. Ubu ahisi tugendagenda ku isi ata amafaranga ufise mu ntoki.
ibyo kugabanya ibifaranga mu mavarisi no mu masashi nibyo mu Burundi gusa, nibyo mu Burundi rukuri. Ubwiye mu aeroport y'ibihugu bikomeye hanze Buraya, ubu barakwaza amahera winjiranye muri aeroport. Ayo mahera yafise bakwaza n'ishukora. Usohotse hari amahera yafise wagiye mu visita bacaho kwikeka. Ntabwo gitembera n'amahera ibikashe by'ibidolari ngo gutya hari. Ibyo ni mu mashini. Afite amahera agendera mu muyaga no munsi, agenda mu muriro. Urabona tuja muri societe systeme aho bategura yuko abantu bazatuganza. Mwese no munsi mwicaye ngaha majorite sivuze mwese. Abantu mukoresha ama internet, ama telefone, nibaza ko bose mu telefone cyose ndashibaza. Utabisengera babaye mwinshi. Ndachibaza. Telefone ni kitu turondera. Abantu sama telefone, sama internet, ama Facebook n'ibindi. Ubu mwese muri contrôler quelque part. Ubu mwese nacho ndimwe mu Imana jwishe. Quelque part ari ahantu nanditswe. Abantu barakontrola communication ziwanje. Abantu bisema moto pass, muvuga moto pass ya ndashyize mu ngaro igihumbi. Ngora rwenda chef iyo. Ntabwo information bari ngaho basha kwitora. Papa kabayitora. Wewe ibyo mwandika muri yandikisha Facebook baguma mu control. Una munsi biroshe cyane kuri bya bintu nababwiye bitangwa na I want I found iPhone iPad. Urabizi? Ubu biroshe yuko aho hose ushobora kwandika message ugatumva tekano ikandikire n'icane. Nyuma nayo ndi muhiri wanje c'est très facile kunoba. Ugiye mu gisirikare ho muri rugazo rwo hejuru. Tuja muri politique ari inzira yategurwa kandi biso azoyongo. Bashaka yuko twese ibintu byose biba informatize ku isi. Byose bijya mu mashini. Niyo politike turaja ngo wibaza ngo ngo Burundi uko bukenye ngo bizogenda gute. Uburundi burakenye hari abantu batunze mugabo. Abatunze naco badakora amafaranga yabo bayanzane. Uburundi nabwo buje mu higana. Higana ndi kugira iki uganzwa na Antikristo. Ariko Imana ishobora kugatewe na wewe. Uko ibyo twebwe tuzobijamo byo Rwanda bisubiramo cyane. Wakwibagira ibindi byose wibuke ko utari uzoburiwe. Haleluya. Turenge ko mucaganza isi kandi bazotegeka ko abantu bose bamusenga. Ikidoca kibamaze gusaba abantu bose bamusenge azokwinjira muri tabernacle muri rya hema ry'ibonaniro yicareyo. Yinjira hera ngo muri jewe Mana ngo ni munsabe. Abisirayeli bari bagije ko niwe Mesiya bari barindiriye. Bisigura yuko ategereje kuba umuntu w'amaraso y'abanyehurayi. Atari umuntu w'umunyamahanga nka twebwe. Kuko abanyisirayeli barinuba cyangwa baranena abanyamahanga. Batwita ko turi abantu tumeze nk'ingurube n'ibikoko. Nje turi umugabo w'Umwisirayeli ariko arasenga kera. Yavuga ati Mana ndagushima ko utangize umunyamahanga. Ndagushima ko utangize ingurube. Ndagushima ko utangize umugore cyangwa umukobwa. Ariko muri twese mu twese turumva. Nta mugabo nta n'umugore abakobwa mu bwe mutyambere. Bora mu ariko ndigisha mwicaye ahandi quelque part hariya. Twabakiyaga ariko kwa muri Kristo nta mugabo nta mugore twese turi dukora. Baba bana muri musebe amen basi. Bari grafi na baso ya Kristo. Iso nyakera bari mukumiriwe. Cyangwa bari mugabo Yesu yasenga. Pero Antikristo ni kwa afisa amaraso y'abaheburayo kugira ngo kumwemera. Hanyuma bimaze kugaruka abanyisirayeli igizoje gikoreka nuko bazoca bahura. Afite bazokuguruka amaso k'ibyavugishwa bababwiye baca kuguruka amaso ibya bindi kumbe nibyo. Reka dusome Matayo 24 umurongo wa 15 gushika ku murongo 22. Havuga ngo nuko hamuze aho ndashaka inzira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera cyavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana ubusoma n'iyubara uni Yesu aravuga uni Antikristo aravuga ngo niwe kizira c'ubuyobe. Ico gihe abazoba abayudaya baze bahungire ku musozi miremire, abazoba bari muri Jude bazoje ku misozi miremire bahunge. Uzoba ari hejuru ku nzu ntaze yururutswe no gusahura ibiri mu nzu yiwe. Ana yaga ndi muntu avuga ati basi mitane n'ikintu kimwe kiri mu nzu. Ntuze urunuke kuta kubitora. Uza ari mu mirima ntazasubira inyuma asubizwe inyuma no gusahura ubutamana wiwe. Ariko muri iyo minsi abazoba batwaye inda nabo bose bazobona ibara.
mugabo se uzobura ate ukinda muzamwara biyenze muzamwara biyenze kire muzamwara byibagiye ko binaryoshe kandi muze musenge kugira ngo uruhungo rwanyu nturuze no mu rushana cyangwa kwisabato muri ivenga ariko mbwa muri ivenga kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva ku itangiriro ry'isi ugashitsa n'ubu shaka mu umurongo ukomeye kandi usubire kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva ku itangiriro ry'isi kuva Genese igice cya mbere kuva Imana ikirema nta marushwa ngo bwigere bazobaho tuza kuyabona ayo marushwa ngo bwigere babaho ibintu by'imibabaro les calamités ngo ugashitsa n'ubu kandi hazokongera kubaho kandi iyo minsi itagerurwa yorokotse umuntu n'umwe ariko kubwo abatoranijwe iyo minsi izogerurwa iyo minsi izogabanywa kubera abantu bari ebi abantu batoranijwe abantu baritegura ko bazokizwa mu gihe cya antikristo waza mu mibabaro iteye ubwoba cyane yesu acabwira abantu bazoba hari ico gihe kugira ngo n'ibyabo bakabimenya bakabona antikristo yicaye mu ishengero asabye ko bamusenga nk'Imana atamwe no gushaka kuganza isi yose abantu ashobora ati muzoje muhunga abandi ati muzoje mu misozi muzoje hanahanaha ko hazohagira habeho ibihe bigoye cyane bizobaho ku isi cyane ivyo rero nivyo bita la période tribulation cyangwa de souffrance ibihe by'imibabaro imibabaro iteye ubwoba bibiliya ikaba ivuga twazi ibintu byabaye muri bibiliya byinshi bibabaje cyane turazi ko Imana yaturiye ibisagara n'umuriro turazi ko abantu bagiye baricwa n'ibintu bitandukanye muri bibiliya ariko mwazo hari imibabaro imuteye ubwoba cyane ariko iyo mibabaro imbere yo kwiba hazaho n'ibindi bintu byinshi ikindi kizoca kiba ni uko antikristo azoca agira umuvugishwa uwo bita le faux prophète umuvugishwa w'ikinyoma uwo muvugishwa atazokora ni uko azosaba ngo azotekera ngo basenge antikristo reka dusome amabeza gusaba cyangwa twereka akantu gato ngerageje kugira ngo usigure dusome ibyashoboye Yohana 13 Apocalypse 13 verset 10 à 15 ibyashoboye Yohana 13 umurongo wa 10 gushika 15 kandi dusome ibyashoboye Yohana 13 umurongo wa 10 gushika 15 uraza ko mwahageze mwese havuga ngo kandi gikora ibimenyetso bihambaye kimanura umuriro uva mu ijuru reka mbere umurongo w'icumi naho umuntu yegerewe gufatwa mpiri azofatwa mpiri naho umuntu yicisha inkota akwiye kuzokwicisha inkota aho niho kwihangana kw'abera guserukira no kwizera kwabo kandi mbona ikindi gikoko gisohotse mu isi gifite amahembe abiri nk'ay'umwagazi w'intama kivuga nk'igisato afite n'intama ivuga nka twago kiganzisha ububasha bwose bwa ca gisato ca mbere mu maso yacu gisato ca mbere ngaha ni shetani utebye ni shetani bariko baravuga ngaha kigorera isi n'abarera mu gusenga ca gikoko ca mbere hariho igisato hariho n'igikoko urumva siniko biratahurika bavuga igisato satan bavuze igikoko hariho antikristo hariho n'ubundi icyo gikoko kimeze nk'intama cya gatatu kizosaba yuko basenga cya gikoko ariwe antikristo sinzi ko biriko birumvikana ngo kigobera isi n'abayibako gusenga cya gikoko cya mbere cyangwa izuruguma bocisha ejo twaragiye tubona n'antikristo azokomereka muri ya ntambara izoba hagati y'ibihugu bitandukanye Egypte n'Uburusiya n'ibindi akomereke amererwe n'aho yopfuye waca azuka azusanga isi yose gushita bagumutazi urabereye wa gisato urabereye wa gikoko ninde ameze nkawe ninde abanye nawe warakwiye ukazuka ariko shetani mvuga shetani ni shetani nyine okay kandi gikora ibimenyetso bihambaye kimanura umuriro uva mu ijuru utigukira ku isi mu maso y'abantu agatekora ibitangaza nk'ibyo tubona muri bibiliya kizimirisha ababa ku isi ibimenyetso cyahawe gukorera mu maso ya ca gikoko kibarira ababa ku isi gukora igishushanyo ca ca gikoko cari
rw'inkota kigamba kikabaho. Aha tubona ko gitosha gisaba abantu bakora gisitati ikintu cy'ikimaje ca antikristo aho bazokimanikanye muri Israel Yerusalemu bakimanikeho abantu bose baca basabwa yuko bagisenga. Ndabisubiyemo ishengero solo rizobari iki ngoma ndagishimangira ko cane kuko ari abantu bashaka kuvuga ngabiza ngo bazogisenga ca antikristo. Wowe ko himbaza umwami mwijuru uri muri fete mwe ya grave. Haleluya. Basoza ko bagisenga 13 kandi gikora ibimenyetso bihambaye. Kimanura umuriro uba mwijuru utibwira ku isi mu maso y'abantu. Kizimirisha ababa ku isi ibimenyetso cahawe gukorera mu maso ya cagikoko. Kiberera ababa ku isi gukora igishushanyo ca cagikoko cahindura ubuguma bw'inkota kigamba kikabaho. Gihabwa guhaca igishushanyo c'igikoko guhumeka. Uba uvugishwa w'ibinyoma azoca afata kapasite ya statu ca gishushanyo bakoze gishobore kuhispira gishobore guhema. Avete cyari ikintu kiri ngaho ubwo gitangura kugira ubuzima. Abakenga twumve ibikurikira. Kivuge urumva ntikizoheba gusa kizobe igisatsi gishobora kuvuga. Ifise akanwa gashobora kuvuga. Hanyuma kandi cicishe abatazogisenga bose. Ubwo iki gisatsi kizogira intambuko zitatu. Kizohema hama bagiye ububasha bwo gushobora kuvuga hama bashobora n'ububasha bwo gushobora kwicisha abatazogisenga bose. Kubera ko biri kose hari abantu baturanijwe kugira ngo bashobore kuzokiza mu gihe kigoye kizoba. Ubwo ni urukundo rw'Imana yuko yipfuza ko abantu barayimenya ko abantu bashika ahantu bashika mu kwiyana. Turi neza yuko antikristo muri iki kizoba agaragaza kwigana bitara divinity, agaragaza kwigana Imana izo n'ibice bigize n'abantu bangana batatu data mwana namwe kabadushindeho turabona yuko hariho Imana hejuru, hariho Jésus-Christ, hariho na Saint-Esprit, hariho Imana Yesu hebuye. Abo bantu batatu aho bahurira hagati c'est la divinité ni Imana. Abantu batatu batandukanye n'umuntu ngakora ibikorwa mu buryo butandukanye gusa. Igihe tuba twasenga reka dusenga Imana y'umutama, tugara dusenga Yesu umusore afite amaso y'ubururu n'ubwanwa, cyangwa dusenga na mwene umuyaga tutanabona. Ugasanga umuntu mu mutwe arasenga ari muri vangaje aravanguza. Ubwo mwene yera. Ese ni Yesu, kabwe Yesu. Ubwo Yesu ni peti. Umwana. Reka senge papa. Papa senge muri Yesu n'ingire gute. Aba tusenga data, usenga Yesu, usenga n'umuntu. Haleluya. Shatani nawe cyaci yakora icyo akora mu kwigana Imana. Yafashe wewe wazoza antikristo bavuga neza yuko azafise ububasha bwa Shatani muri we. Turabona neza yuko ngari Imana ikora. Imana kugira ngo badashobore kwimenya yatanze Yesu. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri. Ntawe ushaka kumana adaciye muri Yesu Kristo. Ariko no musi Yesu Kristo mushaka kumumenya atabayeho hebuye. Mwewe akuzanira Yesu Kristo. Yesu yavuze ngo uwo niyaza azobigisha byose nje ntababwiye. Wazavuta ku byanje abahishurire. Haleluya. Saint-Esprit no musi cyakora ahishimana icubahiro. Mugabo mu izina rya Yesu cyo birivuga ngo nta muntu bashobora kuvuga ko Yesu ari umwami atabivugishwe na mwe mu Imana kuri. Aba turi konfesa wese yuko muri we hari ubuzima bw'umuri. Yesu nacaje akora atumenyesha data ni ntuze triangle equilateral atubwira da byose bigaruka kuri inde kuri data. Shatani nawe yagerageje kubyigana arabaho hanyuma ashafata ububasha bw'iyo busha muri inde muri antikristo. Antikristo byakora si kubera we ashigwe hejuru n'undi ashire hejuru cagishatu marigishatu Shatani. Ariko antikristo nawe kugira ngo ashobora kugira ububasha kugira Yesu kugira ngo amenyekane ku isi akeneye ububasha bwamwe mu Imana hazoba kuvugishwa ikidai n'injene zo ikidemo umuvugishwa w'inyoma le vrai prophète azogerageza gushira hejuru uyu antikristo. Antikristo nawe abantu bose batazamusenya ngo bazoca bica niko birevuga kugira umunsi umuntu atize Yesu Kristo agenda n'urubanza rw'ibi bidashaka ubuzima bwiwe. Niko n'abantu
antikristo kubera umuvugishwa w'ibinyoma yabivuze nabo nyene bazohana tuneze ko sata ari hejuru agahuwasha antikristo afite agahuwasha uyu munye mu rwego gacagarukana kuri kugira ngo imigambi y'uyu mugabo shetani ishobora gushika ku isi turabona yuko imana mu bubasha bwayo mu bushobozi bwayo nuko imana ari imwe ariko shetani wewe aho batandukanye bobo nta bumana bafise muri Bwana Yesu asifiwe imana hajya iri eternel ifise ibihe bidashira ariko hajya shetani antikristo n'ubwishwa w'ibinyoma n'abantu batatu batandukanye bose ari ukwiba bagerageza kucaho kugira bakore uko imana ikirakora nditorega nakubwire hafana n'imwe shetani afise ashobora gukora yiwe ibyo akora byose arigana Bibiliya cyo turabireba ngo yigira umumarayika w'umuco ange de lumière aridegiza arinda udashobora guhenda abantu je turabona kugerageza Yesu yakoresheje Bibiliya kugerageza Adamu yagiye muri Bibiliya aho tugatse Bibiliya gusoma abakizwa benshi kuko bari batemi diswara bariko rayiga muga nayo byo bayimediteko bayinga umuhindu nigaze kumva ahantu bigaze kunera inkuru misi yahera ngo bangumuje ngo barashavuye ngo bumva ngo umva abantu baba mu shetani bararemeje barabakubise ngo yabagerageje bashaka ngo none wenda basabaje wazo kutumusengera shetani bashakizo abati tumusengera arabangamiye abantu tumusengera bashike bwakiza basi mugabo shetani nakizwa arindiriye ikindi gihe ciwe tuzokibona haba ikindi gikomeye ngaha nuko hadocaba baje gusaba kwa musenga tubizobagira kumusenga abamusenga bateza kugira ikimenyetso tuzoba twinjiye muri ca gihe bazotegeka yuko abantu basenga antikristo bose bashaka ikimenyetso c'amajana angahe 666 amajana 666 urashobora kwibaza none amajana 666 bisigura iki ndazi abantu babonye imipira yanditseko ico giharuro bakazibona bagacavuga ati kare ntuzanire antikristo muzi ntuzanire abantu bagaca batinya babonye imodoka nka plaque bamuhaye ibiharuro bitatu bagacavuga ati ebana iyo imodoka kwanditse ntuzanire iyo plaque zishaka amanimero yo 666 zikurikirana aravuga ati ya telefone eka ni antikristo n'ibintu bitandukanye nubise umuntu yose akazi mu nguru shamburaya narano niko ndigisha hanyuma umuntu acaraza kumanuza umuntu akuze umumama nakaruka ku bintu nk'ibinyene arambwira ati cyabise ikibazo ko umuntu yarose akazi mu nguru shamburaya kandi akazi keza cyane ati mugabo yarahiye kujiburaya yarahiye yaze kubera ngo kubera ngo passport ni antikristo ati byose araba byose cyangwa umuntu avuye mu Burundi amuha akazi buraya atawera karakoronda yaraye tunashobora kugenda mu passport ngo tugiye kuba afite izi passport biometrique se wadu barimo amakode mu nyane oya ni antikristo ushobora kujayo ari cyaba ko mwanangani akakana muramuganje kwikorera basi none hari umuzire ndabwiri mugare ari basaba kuvuga ati kandi mubwiye kandi yakora kijije kwere ni mukitwa ari gutamenya akamenya ukarosiga bakore kuko babuze no kwategura ubwami bw'Imana uroni kasho zirete tutumikiye kwa Yesu siko tukure abantu kwe tuvuge iri tukodra ngo kiri amahera menshi hawe ngarakase kandi bigeze amen baba na mamwe birakene amahera ndabivuze benshi cyane amina amahera yarondere kugira ngo ugende mu bw'ubutumwa bwiza kubera nge atisazoza wese uzoruri n'amahera yawe nzoca kandi murose n'amahera mu yake muyanezerere amen cyo n'ikindi kintu ngo notavuze abantu bonda bayamasha muri stoke muri banki gusanga mu jyanari mwambara nabi ku bantu hari problème c'est un problème problématique amina nuneze ukipatarare kura furahi naba mugabe ngiba utane tukwe kidomo haleluya siko kidomo tujenge abantu bakoze imana bukutwa tuneze munga kuko antikristo niyaza nazo ofise muri utunze usumba abatunzi bagabare kwisi uzosiga muri banki hama antikristo asigara yarikoresha kuko amabanki azari ya control Bwana Yesu asifiwe tugatuma mu butumwa bwo kwiraba kuko abagize benshi turiraba cyane egocentrique gose kamanga
Yesu ashimwe. Reka dusome mu byanditswe Yohana 13:16 hangenye 13 umurongo 16 uje ku murongo 18 turabe ico gihano wa Kristo azokoresha ico gisigura ko besha miseke kibazo havuga ngo 16-18 chapitre 13 havuga ngo kigira ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashika ku kimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ku ruhande Antikristo azosaba bene babo bishwe b'ibinyoma ko nibazo bara motivisi nuko bazosaba yuko abantu bose umuntu wese yasigaye ku isi cyo gihe babasha gukashe nga ahaye ku kiganza cy'ukuryo cyangwa ku ruhande rwiwe nk'ikimenyetso gishobora kugaragaza ko umuntu yamaze kuja mu mugwi w'abantu basenga Antikristo abantu babemera kudepanda kuri we ugaragaje kuraba uno munsi ku isi bene data turi mu isi cyangwa amatekinoloji akora abaho ku isi nababwiye ibyo bita la société sans cash société ata amafaranga liquide muragendana aho tugendana amakarata uno munsi biroroshe ko bene amafaranga aja kuri banki hagero mw'ijoro nkomoza mu kimashini gusa ikisha imashini cyangwa giteguye kumi cash mugazi n'ikimisi ico ndagiye kugira ngo kisubize turi muri société bateguye ico bita amapisi électronique utuntu bashira mu kiganza ugize ubushakashatsi mu bihugu bitandukanye byo ku isi baramaze gutangura kubikoresha hari ibihugu nka Nouvelle-Zélande baravuga muri Israel baravuga muri Leta ya Floride baravuga muri za Portugal ibihugu bitandukanye aho batanguye kubyo experimenta muri utwo tuntu ibintu byaba byose amakondone yawe byose abari bako kantu turi ahantu abantu n'amakuru usanga tutaranatembera usanga uri ngayo Bujumbura za ruguru utaratugayo usanga tutazi ibintu hari ahantu ushobora gushika ku miryango ugasanga ugize mu mafilime murabe barabona Imana ishaka ku mafilime mu mafilime mu miryango ugasanga utuntu cyangwa ijwi ryawe bakarirokonesa intego zawe urutoke rwawe urabona ibintu byose ugahagarara bagashaka sikaneza gukubita ifoto bakaba baragutoka cyangwa winjiye ushika imiryango ku miryango abantu hari bishika ugiye mu hanze ko utamenyereye imiryango imwe imwe ntubone ko ari umuryango ukagira zo n'umuryango nta umuryango gahere abona tugeze ahantu tekinoloji zo ziratera imbere kubera iki bari barategura ivyo bivuze ko tishari ibyo sinavyemera ariko ugize ubushakashatsi gusanga neza yuko bari barategura ahantu ico kidodo abantu benshi bafise mu mutwe yuko azori yakashe dukoresha mu mameri n'ahandi mu makomine sijya n'ukuri mu byumve neza bizaba ibintu sophistiqué ibintu byiza biri present uno munsi baza kutugereza ko ibintu mu buryo bwiza batwereka iterambere n'usigara inyuma uno munsi n'ibintu tugura twese tugura abantu ntadusige haza telefone abona système ya production distribution consommation batwereka ibintu baraguhereza uno munsi buri kintu bacaka ko cavuye ku isoko inyuma y'ukwezi baje kuzana gishasha haza telefone mu minsi ziri mu makaramu urabona habwaje gutundu shasha tuma tugenda bukebuke hazogira ahantu rero tuja mu bintu bimwe mu berengene ubwenge ubwo ibyo bintu byose isi irabitegura kugira ngo Antikristo ashobore kuganza isi bazosaba ko abantu bashaka ikidodo abandi bashaka ikidodo mu mutwe hazamo amapasiporo amakonti bancaire yanyu bazamo ibintu byose byanyu byose ibintu byose mukeneye kugira ngo musigaye mugendana amakarte memoire akantu kangana gutya ugasanga harimo ibintu byawe byose bikuraho harimo pasiporo ibintu byose bashaka kubishyiramo hari indirimbo filime mukantu kangana gutya ico gihe mu gihe cerezo ntibazobishira gusa mu bikondere mu mufuko bazobishira mu mubiri wawe kuko ushobora kwideplasa fasi ukagenda aho ushaka hose ku isi ukagira gutya imashini zigaca zikurumana tubandana haravuga ngo umurongo wa 17 kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icyo agura